ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kwisa 11 z'arameneza nga mu studio za RPA nshuti n'mwakunzi muri komotega abiri mbanje kubaramutsa nonga ndabayikaze mano makuru yo kuruno w'Imana igenekezo ya gatatu Munyonyo umwaka wa 2019 ana makuru murakurikira muciye kubuga ngurukano umenyi rwa RPA kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI nayo kwadukurikirana baciye ku rubuga rwa Facebook bandika RPA RPA ijwi ry'Abanyagihugu ingonguru nkuru zigize kene iganiro nazo akaba ari zikurikira. Inyuma yaho hafatiwe ingingo yo kugara amasoko mu ikambi yanduta aho ni mu gihugu ca Tanzania impunzi zaho zirifumbereje vyongeye kandi ngo nizemerewe gusohoka iyo kambi kugira zije guca ingero maza kubikurikira. Ikibazo c'amabarabara yononeka yagati mu gisagara ca Bujumbura nikiratorerwa umuti aho bigeze ubu n'ibinogo vyahora bitera bigwirirana mu igabane ubahuka cyo kuruno w'Imana tugaruka kwihonyangwa ry'agateka ka zina muntu gateka manunga mu igabane ubahuka cyo kuno w'Imana tugaruka kwihonyangwa ry'agateka k'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania ni mu gihe ishamwe mpuzamakungu HCR yerutse kwemanga ko atakinini ishoboye gufasha izo mpunzi navyo ne muza kuyikurikira mwe gw'ivyuma Fabrice mu rukundo kuri micro ni Hervé NIYUHIRE kazi. Kino makuru reka tuhere mu gisata c'umutekano hari kiziga c'umuntu umugabo catowe mu murima w'imyumbati kuri uyu wa gatandatu mu karere ka Ngoma mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Amakuru atangwa n'ikinyamakuru ngurukano umenyi Muhabura journal arinye mu gifaransa avuga ko uwo muntu yari umurundi w'impunzi yo mu ikambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu buseruko bw'ico gihugu nyene nkuko iyi muranga bivyerekana. Ayo makuru abana yamesha ko ico kiziga cabonywe n'umukenyezi yaragiye kwa muganga yaciye hafi y'uwo murima kugira ngo yihagarike. Uwo muntu ngo yoba yishwe akubiswe mu mutwe kuko hari giti kirambitse iruhande y'ico kiziga cyo kimwe n'agafuko karimwo imyumbati. Twagaje kurondera Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi mu ikambi ya Mahama cyo kimwe n'icegera ciwe Clementine Mukamabano ariko tukaba twasanze telefone zabo zizimije. Tukiva ku bijanye n'impunzi zo mu ikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania zirifumbereje inyuma yaho hafatiwe ingingo yo kugara amasoko yo muri yo kambi vyongeye izo mpunzi nizemerewe gusohoka iyo kambi kugira zije guca ingero ni nkuru twateguriwe na Walter Kwizera. Ushitse mu bibanza bibiri vyari bisanzwe biremeramwe amasoko mu ikambi ya Nduta urumigwa aho twovuga isoko nkuru yari muri zone ya 5 n'isoko yo muri zone ya 12 mu gitondo cy'uyu w'Imana ugeze muri ivyo bibanza wahura n'abadandaza bikoreye bimwe mu bikoresho bari bubakishije utuzu bari basanzwe bacururizamwo kuko bazindutse batobomora nkuko bari bategetswe. Umudandaza wo muri imwe muri ayo masoko aravyigana. Twazindutse turabomora ibibanda vyacu kubera ari ingingo batubwira ko ari ingingo yavuye hejuru batakubitubwira Juma sasa 8 yuko twese tuteguruza gukura ibintu byacu byose atakintu na kimwe gisigayeyo kandi bashavuga yuko naho bazotwara muhira atakintu na kimwe bimwe kudandaza mu mavirage canke mu zone aho bazobisanga hose bazobisanza. Tangazo ryatanguriye mu zone ya 5 hanyuma bavuye mu zone ya 5 bace bashikara bitubwira na twebwe nico gituma rero tumaze kumva ko tabarinzi baba mu isoko baza kuba bari mu isoko twese twaje dufata ingingo yuko twacu twose duce dufata n'ingingo yo kubomora amakioske kubera tubwira yuko atakintu kimwe cyemerewe kudandazwa mu inkambi nta n'ikintu kimwe banakeneye. Abo badandaza baho mu ikambi ya Nduta bamenyesha ko babohewe amaboko imugongo kuko ahanini bari babeshejweho n'ubwo rudandaza bakorera muri ayo masoko. Turi nk'abadandaza mu ikambi ya Nduta kubyukuri turabona yuko impunzi turiko turahohoterwa cyane narijya tano ko dusohoka n'inyuma y'inkambi ubuho birunyutse kubera kira muntu wese yagenda akitura ku mudandaza akamusaba nk'ingurana akamufasha akamugurana nk'amahera yo kuja gusuma tudagara n'ubu rero birunyutse ubu nta muntu
azoronka naho azokwikubita nta nitwe dusabwa ntitunakibonekana byanse gose byanse leta ya Tanzania yazifatiye amaboko mu mugongo kuzo kuri twe turaguka turahanze kubera uri mu soko yo mu zone ya 12 wowe uri kuradandaza ntavyo ngo warondera inyungu umurengera mugabo waronka ukuntu uhindura utwo kujye tw'umwana. Hari haheze amezi ane harasohowe itangazo ribuza abo badandaza kudandaza ibidandazwa vy'umurengera muri ayo masoko. Uyu munsi hakaba atasoko nimwe irekuriwe gukorerwamo urudandaza aho mu ikambi ya Nduta. Arakoze Walter Kwizera ishirahamwe ry'abamesha makuru b'abarundi bari mu buhungiro risaba irekugwa ry'abamesha makuru bagenzi bacu bane n'umushoferi bakorera ikinyamakuru iwacu. Jean-Marie Vianney icu Burundi arirongoye avuga ko abamesha makuru atateko na rimwe ryo mu gitabo mpanavyaha barenze. Jean-Marie Vianney icu Burundi arongoye mu ry'amesha makuru bahungiye mu Burundi bahungiye bari mu buhungiro. Kubijanye n'amategeko ishirahamwe ry'abamesha makuru bari mu buhungiro AJB riremeza neza yuko uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro no kurondera amakuru bwemewe kandi bukingirwa n'amategeko. Naho biruko uburenganzira burashora butakoreshwa canke bukagabanywa hisunzwe imvo zitandukanye ziteganijwe n'amategeko. Muri izo mvo rero akaba arimwo gukingira umutekano w'igihugu nguko sentare y'Ububanza yitwaje mu guta muri yombi abamenyesha makuru bagenzi bacu kugira ngo imvo yo gukingira umutekano w'igihugu ishobore kugabanya ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro ari amategeko ngenderwa ko yategezwa kubahirizwa. Ubwa mbere nuko bitegerezwa kuba bitegekanywa neza n'amategeko y'igihugu anaho nguko biri mu ngingo ya 38 ni amajana 69 y'igitabo mpanavyaha zakoreshejwe n'ubutungane mu kwagiriza abamenyesha makuru n'umudereva wabo atanahamwe zitomora neza icaha cyo kwifatanya cange cyo gukorana n'abahungabanya umutekano. Ubwa kabiri nuko kugira ngo ubwigenge bwo gushikiriza amakuru bufatwe nk'icaha cyo guhungabanya umutekano nuko ico gikorwa cyo kurondera amakuru coba gifitanye isano n'ihungabanya by'umutekano kandi leta ikaba yaratangaje itegeko ry'igihugu kiri mu bihe bidasanzwe bimwe bita état d'urgence mu gifaransa. Ivyo bikaba ataruko bimeze mu Burundi mu gihe abategetsi badasiba kwemanga yuko umutekano ari wose mu gihugu. Twisunze ivyo vyose ishirahamwe ya JB ibona ko abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo bafunzwe hadakurikijwe amategeko. Tugasaba ko borekugwa atakirinze gusabwa. Humura Burundi. Turabandanya n'iganiro humura Burundi mu gisata c'imibano gushika ikibazo c'amarabara yononekaye hagati mu gisagara ca Bujumbura nikiratorerwa umuti muri kino gihe c'imvura bikaba biboneka ku binogo bitera bigurirana idonido na Clovis Niyonzima. Rimwe mu mabarabara bangamiwe kurusha yandi nirici imbere y'Hotel Waterfront yahora yitwa Novotel gitwa Chaussée du Peuple Murundi ahibonekeza ibinogo vyinshi. Irindi ni barabara rica munsi ya Palais des Arts gerekeza ku banki KCB naho nyene ibinogo mu barabara ni vyinshi. Uyu munyagihugu yamahaca kuri rompo ya rero aha urabita kuri Novotel abari kidenge rumenga ni Tanganyika nini dugi banzi karindira kugira abanze ahere no mudugu hakwa kumi wagendira iryo kuri Palais des Arts ubandanya kuri naho nyene nibara amabarabara yose n'ibinogo agiye hamanuka abantu ba ruguru nibo baza gushira y'uduse iyagazuba kazi nibo barundi bivu ahantu hari ibinogo nyene hasabaguritse umugambi imvura isubiye itagwica bitwara vyose. Ikindi kiza gisongera isibe ni imiserege ku mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura yuzuyemwe imicafu bigatuma amazi adatemba agasesera mu mabarabara ibituma ayo mabarabara bomoka. Arakoze na Eloge na Clovis Niyonzima tukimugisha gisata nyene c'imibano abanyagihugu baca kwibarabara gitirwe Petero ngenda ndumwe hafi y'ishure Stella Matutina ryo muri zone Rohero hagati mu gisagara ca Bujumbura barabangamiwe n'umunuko uva mu kinogo gihuriramwo imyanda itandukanye iva mu mihana yo micungararo. Ico kinogo kikaba kirangaye abanyagihugu nabo bakabona ko atagikozwe bashobora kwandura indwara ziturutse kwisukurike. Hasher Kagisi Ushitse aho ico kinogo kiri kimaze amezi arenga 5
ridafundikiye hafi y'ahatanguriye iryo barabara ryitiriwe Pierre Ngendandumwe ubona amazi adudubiza ava muri ico mu gihe cyamaze kuzura ayo mazi akaba afise ibara ry'umuhondo arimo imicafu itandukanye abarengana kuri iryo barabara bagenda bifutse ku mazuru kuko hageze umuntu uko ari ukwakira abatari bake naho bagerageza guca kure y'ico kinogo bibafa gusa kuko naho nyene uyo muntu kubashikira abanyagihugu rero bakavuga ko badatahura ingene ico kinogo kidashobora gusanurwa narirya cegereye hamwe muho ishira hamwe Regidezo rikorera hafi kandi y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuri iryo barabara hasanzwe hanibonekeza hakaba amazu badandarizamo menshi hagaca kandi n'abagiye ku bituro by'imiduga itwara abantu n'ibintu hamwe rero ngo atagikozwe abakoresha iryo barabara babona ko indwara ziturutse ku isukurike zishobora kubafata na cane cyane abanyeshure bahaca ataco binona arakoze Rachel Kagisye mukanya twatandukira mu gisata cy'agateka kazi na muntu humura Burundi Harabanywanyi batatu b'umugambwe SNL bo muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo bafungiwe mu gasho kiyo komine kuva kuri uyu wa gatanu amakuru dukura muri aho gace amesha ko bazira irementanya bakorewe kugira ngo bahuvye amatohoza kwihohoterwa ry'umwe muri bo yakorewe n'imbonerakure Idonido na Trésor Niyongabo abo banywanyi b'umugambwe SNL bapfunzwe bazwi ku mazina ya Miburo Stani barakamfitiye Elias na Ndacayisaba Claver bakaba bari mu gashoka komine Busoni mu ntara ya Kirundo nkuko amakuru dukura muri iyo komine abimenyesha inyendamuvano y'iryo fungwa nuko Miburo Stani umukuru wa SNL ku mutumba Mukerwa uri muri iyo komine yakubiswe n'imbonerakure yitwa Ngenze Buhoro Jean Claude Miburo Stani amaze kwitura ubutungane umupolisi afise urubanza yagumye arudindiza atanga amasango menshi mu nyuma zaho Ngenze Buhoro Jean Claude ari kumwe n'izindi bonerakure baciye barandura imirima mu ntumbero yo kurementaniriza Miburo Stani n'abandi banywanyi b'umugambwe SNL nkuko uyu munyagihugu avyigana. Miburo Jean Claude ne yaciye kuri n'imbonerakure baza kurandura intore bateye n'imira y'Ivenesi kugira ngo urubanza rwa Miburo Stani ruburizwemwo mu nyuma rero yaho shebezo nayo kumukerwa yaciye afata uwo Miburo Stani aza kumupfunga n'ubundi yamufata n'abandi benshi baza kubafunga kugeza isaha witwa bakamfitiye Elias na Miburo Stani nabonyene baracugaraniwe ku gasho ka komine Busoni barementaniriza ngo niwe baranduye iyo mirima kandi yaranduwe n'imbonerakure kugira ngo urubanza rwa Miburo Stani ruburizwemwo. Abanyonyi b'umugambwe SNL bo ku mutumba Mukerwa bakamenyesha ko ari hohoterwa babandanya bakorerwa n'imbonerakure zifashijwe n'abategetsi bo mu ntwaro. Twarondeye Hatungimana Albert musitanteri wa komine Busoni kugira agira ico ashikirije kuri iryo pfungwa ry'abanywanyi b'umugambwe SNL atumenyesha ko ataca ashobora kubwira iradio RPA. Arakoze na Trésor Niyongabo iganiro muri Burundi murekurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI uyu ni wa mwenye kigabane ubahuka musanzwe mukurikira ku misi yose y'Imana uno munsi tugaruka kwihonyangwa ry'agateka k'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania mu gihe ishamwe mpuzamakungu HCR iherutse kwemanga ko atakinini ishoboye gufasha izo munzi bamwe mu batumire bigabane ubahuka basigura ko ishirahamwe mpuzamakungu HCR atakundi yogira abandi bakabona ko bishoboka ko iryo shirahamwe igira icikoze kugira ifashe kugabanura amagogwa y'izo mpunzi igabane ubahuka mu gishikirizwa na Ines Gakiza. Ubahuka Haraheze igihe agateka k'abarundi bahungiye muri Tanzania gahonyangwa mu buryo butandukanye harabicwa ababugwa irengero abagirwa ko iterabwoba n'ibindi bituma harabahitamwo komoka bagasubira iwabo bazi neza ko ivyo bahunze bitaheze ugutahuka leta y'u Burundi ni ya Tanzania bavuga ko kuba kwavuye kugushaka kwizo mpunzi ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR rikaba ariko riherutse kwemeza ko mu batahuka hari ababa batabishaka babura ukundi bagira HCR inemanga ko atakinini ishoboye gufasha izo mpunzi mbega abarundi bahungiye muri Tanzania babona gute ibikorwa vya HCR mu gihe c'ingorane nk'izabo barundi bahungiye muri Tanzania HCR yategerezwa gukora iki ninde none azoharanira agatuma agateka k'izo mpunzi kubahirizwa Jerry Simpson icegera c'urongo igisata kirabi vy'amatati mwishamwe mpuzamakungu gitaho agateka kazina muntu Human Rights Watch Emmanuel Klimis umushakashatsi yanononsoye ivy'amatati
ry'amategeko mpuzamakungu Vital Nshimirimana umurundi haranira agateka kazina muntu nibo badufasha kwishura kuri ivyo bibazo hamwe na bamwe mu barundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania. Ines Gakiza nije ndiko ndabashikiriza ikigabano bahuka cuno wa gatatu Munyonyo 2019 ndabifurije ikaze. Uri radio shahuri radio. Kuwa 28 gitugutu ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryarasohoye urwandiko gwemeza ko abarundi bahungiye muri Tanzania bagirwa ko iterabwoba ngo bakunde batahe. Muri urwo rwandiko nyene HCR yaratangaje ko itemererwa kubonana no kuyaga n'impunzi uko ivyipfuza nkuko mugenzanje Walter Kwizera abitwibutsa. Mu cegeranyo caryo ishirahamwe HCR ryemeza ko impunzi z'abarundi n'abasavye ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania bariko bahungurwa ku gahato. Ico cegeranyo kikamenyesha ko ivyo bihushanye n'ivyo izo ndongozi z'ico gihugu zari zabasezeraniye kata mpunzi nimwe izohungurwa ku nguvu kuko azohungurwa ushaka kandi mu mwidegemvye. Muri ico cegeranyo ishirahamwe HCR ryaboneye akaryo ko kwibutsa ingingo ivuga ko guhungurwa biba kugushaka atagahato kagiyemwo. Iryo shami ryahonirijejwe ibibazo vy'impunzi risaba ko impunzi yose yohabwa ubwo burenganzira bwo guhunguka mu gihe ivyipfuje. Ishirahamwe HCR risaba rishimitse kuronswa ububasha bukwiye bwo gukorana n'impunzi zose zifuza gutahuka kugira ngo bashire amazinda ko mu vy'ukuri abiyandikishije ngo batahe babikora ku gushaka kwabo atagitsura. Ari naco gituma bamenyesha ko barindiranye igishika cinshi inama y'umugwi w'inyabutatu itegekanijwe mu mpera z'uku kwezi kwa11 inama bazeyemo nkuko babivuga muri ico cegeranyo gutoreramwe inyinshi ibibazo bitandukanye bihanze izo mpunzi. Kuko kubgabo naho impunzi yofata ingingo y'ugutahuka ku gushaka itegezwa kubahirizwa mu gateka kayo no kurindirwa umutekano. Umushakashatsi yanonosoye ivy'amategeko mpuzamakungu asigura ko HCR yahisemwo inzira yo gushira habona ingorane abarundi bahungiye muri Tanzania babayemwo. Emmanuel Klimis asigura ko ataburyo na bumwe HCR ifise yo guhinduza amareta yakiriye impunzi ingendo zihonyanga agateka kizo mpunzi ziba zirimwo. Ico HCR ishobora gukora nuko gusemerera bibutsa amareta kubahiriza ivyo biyemeje. Le commissariat réfugié est dans son rôle quand il dénonce publiquement ce genre de comportement, puisque l'idée même qu'il y ait des pressions sur des réfugiés pour qu'il y ait un HCR yakoze ico ibwirijwe mu guserura kwemeza ko impunzi ziriko zirananizwa zitega ubwoba ngo zitahe kuko bihonyanga amasezerano y'i Geneve akingira impunzi. Mu gihe HCR ataburyo burashe ifise yokoresha ngo igondoze leta kanaka yakiriye impunzi ibiri kiraziburabuza icisha mu nzira y'imigenderanire hagati y'ibihugu canke igakora nkuko yagize mu kuvugira hejuru ibitagenda neza. Nico HCR yategerezwa gukora. Ariko mwibuke ko iyo nzira y'imigenderanire y'ibihugu atamategeko ahari atunganya ivyayo. Amategeko mpuzamakungu yashinzwe n'ibihugu ivyo navyo vyabikoze ku buryo igihugu cose kiguma cigenga aba arico kivuga irya nyuma kubijanye n'ibibera ku butaka bwacu. Ikindi gikorwa ca HCR nico gufashanya n'ibihugu mu kwakira impunzi. HCR irafasha kandi ibihugu gutahuka na impunzi zivyishakiye. Ivyo HCR yarabifashijemwo ibihumbi vy'abarundi batashe. Hakaba hasigaye abandi barundi benshi cyane bakiri mu buhungiro. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés burundais qui sont rentrés depuis la Tanzanie, mais enfin il reste quand même plusieurs centaines de milliers encore aujourd'hui. Impunzi zozo zibona ko HCR itera mu makuba zirimwo mu ngorane zirimwo HCR ntacivuga impunzi zigafata ko HCR iba yahisemwo abazitoteza ho kubahagararira. HCR hano ibintu byose bigenda bipfa byononekara abantu banyuruzwa abantu bagira ingorane bakabura aho bitura nta jambo canke inguvu berekana ko bafise mu ruhara rw'impunzi. Abantu ba HCR ukuri barakuzi mugabo ntako bavuga no kuvumenya impunzi twigwana nkuko nyene. Turi mu nkambi umuntu tubona atunanije ni leta ya Tanzania na HCR kuko HCR cyambere ntiyigenga ngo ikore ivyo yategeza gukora ku mpunzi. Rero bamaze gufatanya aha HCR yarikwiye guhaguruka ikavuga ati namba impunzi ari ugutaha ni mutahe kuriko tuguma duhohoterwa tugirirwa nabi kuko
izi mwizi nkambi za Nyarugusundu cyangwa Mutenderi tumva ko abantu bagumye banyuruzwa bagatwarwa bakagenda buzima yonga ariko hasere nta kintu nacyo irashikiriza kwiri hohoterwa ry'abana nayo yakwiye kuva mu gacerere ikavuga neza tukamenya yuko nayo ibintu biriko birakorerwa impunzi ibibona kugira ngo impunzi yisanzure kuko n'ahandi hantu hose turumva impunzi zirafise uburenganzira zirafise amadroit ku kintu iki n'iki muri ico gihe rero turasabye yuko impunzi zogerageza kubahirizwa nk'uko izindi zihari si hasere yonyene bifatanye na leta ya Tanzania kuko impunzi zihohoterwa hasere nayo ibona ntihagire ijambo rivamwo mu kanwa ka hasere kugira ngo bashobore kugira ikintu bitangajije bumve ko n'amakungu hasere yavyikuye ko mugabo hasere ija ngaho kinumira ntihagire ikintu ivuga ni ukuvuga abantu batunanije hasere ifatanije na leta ya Tanzania kuko nabayikoramwo benshi n'abatanzania icyo twibonera sibyo tubwirwa ahubwo bari bakwiye kuraba aho dukunda kubonamwo aba UN bava mu bindi bihugu nko muri Kenya abanyakenya cyangwa abantu muri South Africa n'abandi niyo bashitse ngaha turabona ko atajambo bafise twasaba yuko abo bantu bagwiza mu bakorera mu mpunzi kandi bakagira ijambo kugira ngo ibintu byose bagafuma basagira ijambo ntibashe baha ijambo abene igihugu b'Abatanzania ba UN ngo kuko nabo bazakorana inzigo bakora n'ibyo basebuje baba babatumye bivanye n'uko nabo ari ikintu kimwe. Mu mashyirahamwe mpuzamakungu aharaniye agateka kazina muntu babona ko HCR idakora ivyo yategerezwa vyose mu gihe abarundi bariko batega ubwoba bigatuma bataha HCR ngo yabwirizwa guhagarika ku mugaragaro amasezerano bagiranye na leta ya Tanzania n'iy'u Burundi yo gufashanya mu gikorwa cyo gutahukana impunzi kuko ngo ziriko zitahukanwa ku nguvu. Jerry Simpson ni cegera c'urongo igisata kijejwe ivy'amatati muri Human Rights Watch. Le Haut-Commissariat des réfugiés n'est pas responsable pour la sécurité du HCR ijeje umutekano w'amakambi. Igikorwa cyabo no kwerekana neza uko impunzi zibayeho. Bagatomora ko hari ibibagoye ku buryo badashobora kubaho neza muri iyo kambi. Bakisanga babwirije gutaha iwabo. Aho naho ntawe ushobora kuvuga ko batashe kugushaka. Aha naho HCR yabwirizwa gucihagarika gufasha mu gikorwa cyo gutahana izo mpunzi. Et le Haut-Commissaire pour les réfugiés aurait une responsabilité dans une telle situation de suspendre l'accord ou de sans coopération. Hari amasezerano basinye na Tanzania n'u Burundi haraheze imyaka 2 yo gufashanya gutahukana impunzi vyishakiye. HCR yategerezwa gucihagarika ku mugaragaro kugeza aho ubuzima mu makambi busubira gutekana impunzi zikabayo zitekaniwe. Que la vie dans les camps soit de nouveau tranquille et sûre. Mu gihe HCR atabubasha bwo guhindura ibintu ifise umuhinga Emmanuel Klimis abona ko ibihugu bisanganywe imigenderanire myiza na Tanzania bishobora gufasha kuvugira abo barundi kugutinya gutakaza iyo migenderanire. Tanzania ngo irashobora guhindura ingendo. Nta bundi buryo bwinshi buhari bwokoreshwa kugira Tanzania ihindura ingendo. Novuga uburyo bubiri bishobora guca mu nzira y'imigenderanire n'ibindi bihugu. Ibihugu bisanganywe imigenderanire myiza na Tanzania yaba mu by'ubutunzi, ivya gisirikare, ibihugu bibanyi byo kwibutsa Tanzania ko hari amategeko agenga impunzi bategerezwa kubahiriza. En matière d'accueil des réfugiés sur son territoire. Le seul recours juridictionnel qui pourrait exister et qui est la piste de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dont vous savez que le siège est également à Arusha. Iyindi n'inzira y'ubutungane kwitura sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazina muntu. Iyo sentare ifise icicaro muri Tanzania Arusha. Amasezerano y'agateka kazina muntu arategekanya ubwigenge bw'uruja n'uruza ku mubare wa Afrika, agategekanya n'uburenganzira bw'impunzi. Iyo hari rero uguhonyanga ubwo burenganzira bw'impunzi Tanzania ishaka zitahe, iyo sentare yo kwitugwa ko Tanzania itabahindiye rimwe canke umugwi munini ngo taha icisha mu nzira yo kubananiza idashoka igaragara, bisaba kwerekana neza uburyo Tanzania iri kwirakoresha kugira impunzi zisubira iwabo. Dénoncer, à condamner, et qui est plutôt l'existence de pressions informelles. Ce serait évidemment intéressant de pouvoir établir que ces pressions, elles vont contribuer à obliger les Burundais à rentrer.
Abarundi baharaniye agateka kazina muntu bo bahamagarira ishamwe mpuzamakungu ONU n'umuryango wa Afrika gukoresha uburyo bwose bushoboka abo barundi bubahirizwe. Umushingamanza Vital Nshimirimana numwe muri abo barundi baharanira agateka kazina muntu. Twazirikana yuko igisata cha HCR gisanzwe gifise igikorwa cyo gukingira impunzi, kuziha imfashanyo hamwe no gufasha igihugu cazakiriye hamwe n'igihugu caje zivamwo kugira ngo zishobore kuronkerwa umuturama ku bibazo vyazo. Hanyuma rero turiko turaraba uko ibintu biriko birakurikirana kuvyerekeye impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania, biraboneka yuko ari ibintu bidasanzwe twokwita mbere akananira abahinga kubera ntaho twahora tuvyumva aho igihugu gihaguruka kikazikenyera kugira ngo kirukane impunzi kubera cabisezeranye n'igihugu izo mpunzi zisanzwe zarahunze. Kubera hase isanzwe ari gisata ca ONU, bishoboka cyane yuko umuryango wa ONU nawo ushigikira hase ubicishije mu zindi nzego, aho twovuga nk'inama ya bose yamihuza abakuru b'ibihugu n'abarongoye amareta, bagaheza bagategeka Tanzania yuko yo kwisubirako ikareka kubandanya ihonyanga amategeko mpuzamakungu araba impunzi. Hanyuma gutyo nyene umuryango w'ubumwe bwa Afrika urashobora nawo nyene gusaba yuko Tanzania yubahiriza amategeko mpuzamakungu yerekeye gukingira impunzi. Ivyo byose bikozwe, Tanzania yoheza ikumva uburemere bw'ivyo kirakora, ikabona yuko amakungu yayihagurukiye, hanyuma HCR nayo ikumva yuko inashigikiwe ikabandanya ikora igikorwa cayo. Ni kuri ako kamo k'umushingwamanza Vital Nshimirimana dusozereye ko ikigabano bahuka cuno munsi. Ikigabano nk'uko mwavyumvise cari gishimikiye ku nyifato y'ishirahamwe ya HCR mu ngorane abarundi bahungiye muri Tanzania babayemwo. HCR atakinini ibafasha, isigura ko ari kubera nayo isa niyibohewe amaboko imugongo. Ndakengurukiye abatumire, shimira namwe mwese mwariko muradukurikira. Ines Gakiza nari kumwe namwe, ndabike banuye. Ubahuka. Arakoze Ines Gakiza ntunga kujyojwe igiwe cyo soza kwiganira muri Burundi mwariko murakurikira nk'abashimye mwebwe mwese mwaye umwanya wo gutegabiri kino kiganiro bagenzanje umwese kuco yafashije ndamukengurukiye mwebwe ivyuma yari Fabrice mu rukundo kuri micro yari Hervé NIYUHIRE wafashe masanamu nawe ni Emile Basumba ndabakengurukiye Imana ibagire neza. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.